kutubwira kuko nzibike ariho kandi televiziyo yacu ntikumira umwe wese arahawe ikaze kandi akisanzura mu kwemera kwiwe birumvikana twe mu idini wacu turaha agaciro abagabo gusumba abagore. Okay. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu muri kino kiganiro kuko muratubwiye ibitari bike kubijanye n'inzira y'urupfu kubijanye n'imigenderanire hagati y'abakenyezi b'Abayisilamu n'abatari Abayisilamu kandi mukaba musozereye munatubwira ibijanye no gukwezi kweranda kwa Ramazani. Tubashimire Afsa kuba mwitavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twangire tubaramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV. Ikiganiro cyo kuri uno munsi twatugiye guca ahijya no hino ibikorwa bigiye bitandukanye by'abarundi canke abarundikazi. Muri zo turatumira abatumira bagiye batandukanye bivanye n'ivyo bakora bakaza bakatubwira ivyo bakora kugira ngo natwe tubihereze ijisho kumbura bidufashe tuce tubisangiza n'abandi. Ni mwezi wa ariko kandi ku rundi ruhande turaza kugaruka no kuri uno munsi mukuru canke kuno kwezi kuhariwe amafungo ku Bayisilamu bita Ramazani. Iyi ni televiziyo idakumira yakira bose kandi umwe wese yubahirizwa muco Imana yamugize canke muco yahisemo mu gihe kidahungabanya umutekano. Nuko muri kino kiganiro ndaza kuba ndi kumwe n'umutumire n'umudamu canke umukenyezi canke umugore bibiri bita abagore ariko mu zindi mvugo ziyoroheje tukabita abakenyezi canke abadamu. Nuko mwumvise kano karimbo kariho karaduherekeza muri kino kiganiro ko ari akaririmbo ajyaratsa kutubwira kuko asanzwe ari Islamukazi. Ndabivuze naba mvuga nabi nkavuga ibitari ivyo mana yanje bakaba bavuga ati ya nuradupira ati ibintu nivyo birumvikana. Cheke tubyo tudashoboye canke tutazi tuca tuzana ababizi kugira ngo babiganirire abandi bantu batabizi kugira ngo nabo babimenye. Ndi kumwe rero muri kino kiganiro no mufasoni cyangwa no mukenyezi reka tumuhe ikaze aramutse bari ko aradukurikirana. Ndabaramukije nanako turaba. Amahoro y'Imana abanye namwe. Okay, akatwi wendo basikirenga. Kwa konde nyine bivugira bukebuke ni kujya nyine. Nuko rero no barashobora kwidondora uri ko aradukurikirana. Kumazina banyita Iradukunda Afsa. Afsa mu buzima busanzwe n'umuntu atekereje Framan njya nawe ariko aradukurikirana bayibonye. Sinzi biragoye kumenya. Uko ubibona wengira niko bimeze. Aya jewe navyiboneye kabisa umuntu ari pose kabisa. Ebana yavyaye n'ivyo kuguruka ntibiri muri we. After turaguhaye kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ku rundi ruhande rero tuza kuba turi kumwe na Prote turakingiwe canke Mr Poro niwe muri kumwe kuri micro. Kuri micro yakari mamubonye umutumire wacu. Tugiye kuca hirya no hino. Rero tudatevye tutuza no kwijambo wanashima. Afsa asanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Usanga nyine nkora utuntu twinshi. Yego. Ariko sinzi no kugira ngo ni ashobora kutudetaya ngo uvuge kamwe kamwe. Maze iminsi nkina filime. Yego. Yitwa Inzira y'Urupfu. Yego. Nico naco ni gikorwa utihama ibindi muzobibona. yewe Afsa kubera wishura utevye uritonda
ibana uri muri bamwe bareka mbanze nje kuvyiga nyamba mu vyiga mu wakangahe nyene hari ukuntu usanzwe mvuga amajambo make nibaza ko niyo mpamvu ariko kandi ngira ukurikiza rya jambo ry'Imana rivuga ngo mwisinzi ry'amajambo ntihaburamo gucumura. Okay, mam. Ni Afsa turiko muri kino kiganiro muravuze ko mu byo mukora maze iminsi mukora no mu bikorwa bicanye no gukina filime inzira y'urupfu yo bigeze kuri episode ya kangahe nimba ari filime ikibandanya? tugeze kuri episode y'umunani. Ntiwibuka bimwe mu bigeze? Waravyibagiye? Wowe wibuka guhera kuri episode ya kangahe? Wowe wibuka uhimita umugabo gusa? Ryari muri episode ya kane? Gatandatu. Okay, kugira ntiducanganye bariko baradukurikirana reka tubasaba bagende bayirabire kuri channel ya YouTube channel urandika Dennis Rwantambara uraza kumubona uyu mukenyezi Afsa ibana avuga ati je umugabo ndamuha umuti akari yaranciye inyuma suko nuko ego okay no musi muratubwiye ko mugeze kuri episode y'umunani episode y'icenda canke y'icumi yo bizobandanya bizobandanya. Okay. Muri filime ni igikorwa nizera yuko kitoroshe. Muri ico gikorwa ni kihe kintu cakugumiye waruzi ko coroshe? Muri episode y'umunani Mu ma episode yose umaze kugaragaramwo uriko urakina. ikintu cangumiye cane ni guha umuti umugabo. Numva umenga ibintu ntashobora kubera biragoye. Ego. Gukora ikibi biragoye. Mu buzima busanzwe ntavyo nokora. Ego. Oya ni inyigisho nyene ntavyo wokora turabizi ariko ni inyigisho kubera hashobora kuba hari bamwe bakigendera muri zirya nzira ariko uvyerekanye ubu bakebuye uti inzira si nziza. Ego nubwo nyene ndiko ndavuga ko ntabikunda ariko birahari. Nubwo nariko ndavuga ko ntobishobora jewe. Ego. Ariko twakinye ibintu bihari. Ego. Abantu benshi bashobora gukora. Ego. Kuba ashobora kuba bafise ijya nyifato atari nziza mwabakibuye mu gukina muri rya reresi mwisi inzira y'urupfu ngo bahanura iki? Nobahanura ko umugabo naho kubabaza Ego. naho gukorera ikibi kingana gute si byiza ko woca umwishura kumwica. Ego. Imana ntibikunda. Ego. Batwigisha kwihangana. Mu yandi majambo ngo uguhora no kwimana. Ego. Ariko nyene biba bitoroshe urazira zibona umugabo ukunda akanawe yanakubwira ko agukunda rero yanukasanga yaguciye inyuma yagiye kwiyorganiza kwa makurata hariya umufasha nyiromba biba ari ibintu bigoye. Biragoye mugasi kumwica sivyo. Aya. Okay. Kumwica sivyo mu gihe utamwishe none nk'abantu bariko baragendera muri izo nzira canke bariko baraba mu bihe bimeze nk'uko umugabo akarenga ibigo umugore akamufata ku bwawe niye nyifato ibereye wohanura umugabo ko wohanura umukenyezi ko yogaragaza nibwo yoba yafatanye itongo umugabo? Vyiza je ikintu bahanura bishitse bagafata umugabo wo kwihangana. Vyansi ko bihangana hakumwica utumubanza ugataha gatowe ukamubisa ukava impande yiwe canke ukitura ubutungane. No kwitura ubutungane mugabo bisaba ubanze kwanza uyumvire. Ego. Tukabanza ukamuzibukira ishavu rikabanza rigahera. Kirazira gukora kirazira
gufata ingingo washavuye n'amakosa cyo usanga uriko urakora ibindi bintu utari wateguye, usanga uri gufata ingingo atariyo. Birumvikana iyo hari nko uwakoze ikosa ryo kuzunguruka uyu cyangwa uriya akamuca inyuma, birumvikana ko imbere yo gufata ingingo wanze ukiyumvira. Yego, abanza ukiyumvira nibyo byiza, ni nabyo twigishwa. Yego. Okay, birumvikana. Ariko kandi ni mu gihe bijya bintu mwagaragaje mu gukina muri rya reresi byerekanye ko hari umugwi cyangwa imigwi ibiri ishamiranye hagati y'umugwi uriya mugabo yitwa Denis Rwantambara n'umugwi ujya mugabo wawe ngo bagomba gutana mu mitwe. Rujya rugamba kweri abana bazorushobora? Ni bande bazorushobora nimba umaze gukurikirana uko intego riri kwiragenda? Rujya rugamba ruragoye muga bizogenda neza, bazobisubiramo. Urumva ko hari inzira y'urupfu nyene hajya bizorangira umwe apfuye? Ntiturabimenya. Gendeyo mubirabe kuri YouTube channel witwa Denis Rwantambara, birumvikana wandika Denis Rwantambara hanyuma ukagira subscribe nyine kugira ngo ibindi bice bigiye bikurikirana bazodushikiriza tuzoze turabiraba tubisangiza n'abandi. Icyo ndabemereye ni filimi iryoshe cyane. Turi mu kwezi kurimwo indwi canke umunsi wahariwe abakenyezi, umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Afsa yahimbaje gute? Nawe yembaje neza. Twe mu idini wacu turaha agaciro abagabo gusumba abagore. Okay. Muragirana imigenderanire n'abandi bakenyezi kumbure n'abatari mu idini rya Islam kugira ngo nabo mubashigikire bo bashobora kuba bawuhimbaza? Yego. Ntimuca amakumira ngo yangu urabona ngo twebwe ngivyo vraiment ngo wapi? Oya, ntitubakumira gusa umwe wese uko avyumva niko abikora. Okay. Turi kandi dukoze kino kiganiro mu gihe turi mu kwezi kweranda kwitwa Ramazani. Nanze urumva ndashitse muri Islam neza neza muri kono kwezi kweranda. Sinzi ko kwitiriwe cyangwa kwitwa Ramazani, muraza kubitubwira kuko nzibike. Ariko kandi televiziyo yacu ntikumira, umwe wese arahawe ikaze kandi akisanzura mu kwemera kwiwe. Birumvikana muri kono kwezi turimwo kwa Ramazani abayisilamu bose bari mu mafungo, nivyo birumvikana. Wewe uno munsi dukoranye kino kiganiro kandi nawe uri mu mafungo, nimba nakubesheye canke wa kwezi daku hajya niko bavyita? Yego. Okay, ni kiganiro dukoze kandi turi muri inondwi yahariwe ukwezi kwa Ramazani. Tubwire kino kintu, hari abariko baradukurikirana bakunda Islamu ariko batayirimwo. Ni ukwezi kweranda, ni mwezi mutukufu. Ni ukwezi kweranda, ni mwezi mutukufu. Kweranda ni mu Kirundi, mwezi mutukufu ni mu Kiswahili. Yego. Okay, urumva ko naje ndiko ndatera ndabimenya pole pole. Birumvikana muri kino gihe aba-Islam n'abayisilamukazi bari mu mafungo, nibihe bintu barekuriwe gukora canke babujijwe gukora? Ushobora kuba wibuka uko bishobora kuba ari byinshi nivyo. Turekuriwe gukora ibyiza tukabuzwa gukora ibyaha. Ego. Abariko baradukurikirana baba biyumvira bati none hariho iyindi minsi muba mubirekuriwe gukora ibyaha, muba mutarekuriwe gukora ibyiza? Oya, nta munsi n'umwe tuba turekuriwe gukora ibyaha. Gusa iyo hageze muri Ramazani haba hageze ko dusabe ikigongo Imana. Ego. Amakosa yose twakoze uwo mwaka uheze. Ego. Hajya amafungo ya Ramazani aba kangahe mu mwaka? Rimwe mu mwaka. Uku kwezi kurangiye muzosubira mu kundi kwezi ko mu mwaka uza? Ego. Okay, birumvikana. Muri kino gihe kandi
birumvikana ko ari igihe cyo gusaba ikigongwe Imana canke siko vyitwa. Okay. Imigenderanire iba yifashe gute hamwe hagati ya abayisilamu canke abayisilamukazi nabo mu yandi madini kumbure twavuga ko atari abayisilamu? Imigenderanire irasanzwe ni kurya nyene turagenderanira nkuko nyene tuba dusanzwe tugenderanira, nta gihinduka vuga ati vrima bajya twebwe turafunze nabo ntibafunze, taba dusanga bahishije ntariye kuvyo yateguye have anyiyumvira nabi. oya kimwe gusa kihari no gutahurana. je inji wawe ukambwira ngo ngaburira nkakubwira ko mfunze utegerezwa kuntahura, birumvikana. Niko n'abakristo nabo bashobora gufata iminsi y'amasengesho canke twita amafungo, navyo nivyo ugasanga arakugendeye wateguye ifungurwa neza ariko akakubwira ati ndi mu masengesho. Hari n'ukuntu banabivuga ntibanavyerekane kuri amasengesho akavuga ngo yanga urabona ngo vraiment ngo murakoze namwe mareze mukabatahura. yego turabatahura cane. Mu gusozera kino kiganiro nambwira abakenyezi bashika 5 b'abayisilamukazi wipfuriza amafungo meza. Uwa mbere twagiye abagenzi banje. yego n'abansi bawe nimba bafise uwa mbere nono mami na mami na Amisa na Safi turasiga cuma turasiga cumwe na Amida nuko aravyumvise ka arabo yipfurije amafungo meza, ariko kandi nizera ko ari benshi bayarimwo anabipfurije amafungo meza n'ukwezi kweranda kwiza, ariko akabavuze bake. Ego abantu bose abayisilamu bose bava bakagera yego ndabifurije amafungo meza. yego barakoze cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande twavuze ngo abadame n'abagabo nabo nka 3 basi canke nka 5 nyene woba wibuka bago tebana shehe ntuzeye canke ntuzeye nyene nabo babipfurize ukwezi kwiza kweranda kwa Ramazani. Ntabawibuka oya ndabizi uraze gituma atabibuka. Burya wewe uri kuri kamera ndakubwira ikintu, aba ntibahamagara umugabo mu izina canke ngo ntuze nyene, benshi usanga atana amazina yabo baba bazi, ni papa naka, ni papa Amida, ni papa Amisa, ni papa irindi zina Adija, ni papa Ashula, papa Saliha, papa Zulaiha. nene wumva nabo rero wabaputse nyene nanje urumva nagobajije kubavuga. Nuko afisa mu gusozera kino kiganiro ntaka akajambo wo kwipfuriza abakenyezi bose muri rusange, abakenyezi abayisilamu n'abatari abayisilamu ko bose n'abana b'igihugu. ikintu bifuriza yego nobifuriza ko twese hamwe twahaguruka tukaba ikintu kimwe. yego yego tukaba ikintu kimwe tukagiriranira ubumwe n'ubucuti n'imigenderanire myiza kumbure. ajya uvuze ikintu kimwe uvuze ibintu byinshi, twese tubaye mu kintu kimwe, turi mu gihugu kimwe, turi muri uku kwezi ni kumwe, n'iyindwi turimo nyene abarindwi imwe, tugasangira nyene ibintu bimwe, twese turi hamwe birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Nuko afisa tugushimire. murakoze namwe. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu muri kino kiganiro, kuko muratubwiye ibitari bike ku bijanye n'inzira y'urupfu, ku bijanye n'imigenderanire hagati y'abakenyezi b'abayisilamu n'abatari abayisilamu, kandi mukaba musozereye munatubwira ibijanye no kwezi kweranda kwa Ramazani. Tubashimire afisa kuba mwitavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro.
Ego nawe murakoze cyane. Murakoze kudutumira. Murakoze namwe. Nizere ko n'ikindi gihe bikoze kugira ngo muze kuganirira abakurikirana iyo televiziyo idakumira ko muzokongera mukatwitaba. Ego. Uze kundamukiriza n'abana. Sawa. Utabo muri timu ya Trust Stop Ministry TV babaramukije. Gashitse. Nuko ikiganiro twari twabateguriye rero ni hano kirangiriye, tukaba tubashimiye ukuntu mwabanye natwe mu ntango kugeza hano mu mwisho w'ikiganiro. Ndizera ko mutaturambiwe, biratuhimbara gutumira abatumire batandukanye, abavuga bitonda nka Afsa iwi na bamwe bahurutura amajambo menga bamize agasorori kuzuye amajambo, nabo turabazana tutibagiye abantu bakunda umuntu avuga atuje. N'umuzi twe twabazaniye Afsa, mwamubonye mwabyumvise, yatuganira ibitari bike, tuherekezwa na kano karimbo ka Kaswida. Mubyumva yuko na Islamu nayo ifise ikibanza, ni televiziyo idakumira, birumvikana. Mwakoze kubana natwe, tuzosubire ikindi kiganiro kizokurikira ubutaha. Tubashimire kandi kino kiganiro mugisangiza abandi, murushirize kunezerwa no kugubwa neza muri kuno kwezi kweranda kwa Ramazani kwa Islamu. Ubwo namwe abakirisu namwe n'abakirisito mugume kwizamu musenga Imana cyane, kuko igihe kiri hafi nibwo butumwa tumaze imizi tumva buvugwa. Imana ya bwa butumwa bw'umugisha bwa Cakira imodoka, Cakira visa n'ibindi. Utibagira kuvuga ko Yesu nawe ari kurugi kandi agira shike vuba, kugira ngo umunyabyaha nawe yihane, kugira ngo inzamba niyavuga asanganire Yesu. Mwakoze rero, tuzosubire kuhura mugende higana kizokurikira. Tumira ati je mbaye ndayomboka, naho ubutaha. Bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.